Hello my beautiful people mukurikirana Eric Burundi TV ndagutumye kandi subscribe hama na commentaire kino kiganiro kitwigisha byinshi hama ni abene gihugu bo muri commune Nyanza-Lac aho ndavuga muri commune Nyanza yagutse hamwe na province Burunga yagutse Nyanza ibukeye aho amazi yashoboye kwinjirana abene gihugu mu mazu. Ikibazo cyatangwe muri 2021 ariko gushika muri 2025 kikaba kikiri kibazo kinini cyane. Abene gihugu barafise byinshi basaba leta ko yo bafasha kumbure yuko bavuga yuko hamaze gupfira abana benshi muri kino kibanza baza koga, kuko ugerageje kuraba hariho baza kuhamesera hariho abaza kuhogera akabe navyo bituma benshi bapfa. Nkurikirana kuva ku ntangushka ku mpera y'ikiganiro uraza gukurikirana byinshi. Kwa kunzi ba Eric Burundi TV aho musanzwe muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mudukurikirana mudahengeshanije kuri Eric Burundi TV. Waba uri mu Burundi cyangwa hanze y'u Burundi ndagwaye mwake na mwiriwe. Hano ndi mu Kaziba aho asanzwe hari ikibazo cy'amazi yashoboye gutera bene gihugu akabinjana mu mazu. Si ibintu bibaye n'umunsi, ibintu bimaze igihe, ariko bene gihugu uko bukeye uko bwije niko bama bashirwe n'ikibazo cy'amazi. Reka tuyage n'umwe mu basanzwe baba hano muri kano karere ka Kaziba, novuga ni muri commune Nyanza-Lac ku mutumba wa Bukeye, commune Nyanza Bukeye muri province shasha yagutse ya Burunga. Yambu mutama Nyambu cyane. Turiko mu kiganiro twashaka kumenya mbe ano mazi yaje azana na hehe? Aya mazi mukuza yaje azana mu mazi y'abantu. Abatware bacu kuva 2005 amazi ntayari. Ego amazi yagiye gutangura gutera muri 2021 kandi byari bivuye kwibarabara bari bahoje gusubiramo iri RN Truwa ku ntwaro yo muhisi Petero Nkurunziza. Ego rero hari umukora baciye baca uva hakurya uca munsi y'ibarabara baca bazana muri intuze Kaziba kaci. Ego we umaze imyaka ingaho banga hano muri Kaziba? Kaziba jera ibayemwo imyaka ishikana. Ndamaze kumva ko bamaze kuba amasanganya menshi y'abana bamaze gupfira hano muri aya mazi. Mbe byo biva kuki? Urumva amasanganya y'abana bapfa yaturuka ku binogo byari byimbwemo bakunda kufatira mu matafari. Rero umwana akorokeye ahantu haroka atabo bari kumwe ategeza kugira ane gusoma none. Utubivuze ko abo bana bo bovye binogo isho gihe babibonye ko biriho umba bo bagiye guca ubwenge babona hari amazi. Ayo mazi mucyo yakunda kugira narakunda gukama. Ego nko gushika mu kw'icenda no kw'icumi imvura iza kugwa mu kw'icumi ya mazi atariho. Mbe nicaye ikintu mwosaba leta? Twebwe icyo twanye dusaba leta kuva 2021 aho amazi yagira ntiyatera. Bwa mbere twarituye abarongoye umutumba, hanyuma babona ati ntibikunda, turitura komine ica yikora kuri ntuzeye paroisse Nyanza-Lac. Ico gihe baca batanga imashine yo kudufasha kugira nte guca umukora. Ego mugabo harageze aho iyo mashine igira ntaniko twebwe bene gihugu bo ku mutumba wa Bukeye turiyungunganya turagira turaca uwo mukora. Ikintu twasaba bwa mbere twebwe ko twari duciye uwo mukora yasabwa yuko tugira bashobora kugira leta ikabidufashamwo na cyane komine kadodora ku bantu z'amashira hamwe kugira ngo badukorere umukora mu kiringo imvura ibi itasuye yamaze ava ku mazu y'abantu no makati yatandukanye ntasubire kuyuzura mu mazu y'abantu. Mwe ko uwo mukora byagenze gute? Kuri umukora hari cyo wafashije? Umukora iyo tuwuciye amazi ntashobora kwinjira mu bantu, naho yinjira mu mazu make kandi atwara iminsi mike cyane. Mbe iyo mvura iguye imihana myinshi ntikunze guhura n'ikibazo? Imihana myinshi irabomoka. Kuri wewe
kuri nka twebwe turimuka imvura iguye muca mwimuka tuca twimuka tukaza gupanga mukagaruka amazi yagize yavuyemwo mu cakiringo tuba twagize twasubiyemo imikora. Mbe kuri leta yubegereye ico kibazo kivuga ku iki? Leta tutariko turashikuza murabona ko leta isa niyagize niko irahinduka mugabe itarahinduka twarigeze kwitura haraje radio Sanganiro ico gihe bakivuze ko baregera urongoye umutumba avuga ati iki kibazo turakizi begera musanteri yahavuye ubugoreti nawe nyine yarigeze kuvyivugira ati aho hantu je ntahonzi akandi ari kuri centre asanzwe hazi ko ku mutumba wa Bukeye kandi ari kuri centre yego aravyivuga ati aho hantu ntaho tuzi rero kugeza yuko twe turasaba bene gihugu ati iyi micafu ishobora kuja iraboneka muri aya mabarabara bariko barakora no nta kuntu leta boze baradusukira ngaha hano hantu hari binogonogo yaturaye uko twoba turicungera kuri amasanganya ya vya bibondo biriko biragirane bihapfira ariko ntaco bigeze bakora. Wowe umaze imyaka myinshi hano mbe ku ruhande rw'uwawe umaze kubona hamaze gupfira abana bashikura gute? Abana bamaze kuhapfira n'abana bashika bane bashika kuri bane bamaze gupfira aha yego no mu mwaka uheze yarapfuye. Numvise ko n'umwaka hari uwanaheruka kuja kuri mwe nk'abavyeyi ku bana banyu ko ndabona hari abana bari kumesa hari abana bari kuhogera n'ubu turi kuvugana kuri mwebwe ndabona haza harabaye nk'ikiyaga muca muvyakira gute? Twebwe ubwa mbere na mbere twe tuba tuhegereye kenshi turakunda kubuza abo bana baje kugira gukiniramwo ariko abana bazi ko badashobora kumva apfa kumva ubushuhe cavuga hategiye koga hose amazi mabi n'amazi mabi nava mu mazi ku mazu y'abantu n'amazi atemba ava mu mazi mugaka aca yicara ikiringo kireke ko nk'ubu turi mu kumunani ariko imvura yacitse mu kwezi kwa gatandatu ano mazi ntarakama ubona azohava kama amazi ntawe umenya ko yazohava kama ubwo yashobora kugira ntigashobora kugwa yongeye kuyasanga hayandi ivyo bizoca biba umwuzuro urenze kimwe gusa ubu hatwihaye intuzi hange ryo girane gusibura umukora hakiri kare muze mwarawusibura bariko barakorana n'umunsi twe gusa twako turasaba renforcement bagirene badufashe kugira ngo turabe yuko uyu mwaka imvura niyo atasura ntizigirene ntizo yongere idusange hano. Murakoze cyane reka tubashimire ku mwanya muduhaye twongera tubakengurukira ku rwego rwo hejuru ariko namwe twongera tubasaba gufata abana baza kogera hano hantu bamwe mu bavyeyi bakuze muze murababuza cyane kuko igihugu gizokomeza kwahombera ibibondo kandi ibibondo nivyo kazoza kejo. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane.